mwana wanje Axel. Umwana wanje w'ikidege Axel, genda basi, nzaguhorera Axel, nzoguhorera mwana wanje Axel, nzoguhorera. Dandambie. Ibiki byakura. Mama umviriza. Abahungu bose bankurikirana. Umengo wababonye. Ndagwaye gasopo kuri Kayiranga. Bihagarare. Urumva? Bihagarare. Nze nihendanishe n'umutwe. Ambwire ko yanyishe umutwe. Uzoca umbona uwo ndiwe. Kuko bihagarare vrema. Bihagarare. Wanduhije. Cyuko mfise droit yo kuntu umuhungu wese nshatse. Nuraruha? Oya, sidaro. Umviriza. Wowe uracara umwana muto. Ntuzi ibyo byose igituma ndabikora je. Umuhungu wese azihenda kaza kugukinisha wewe. Asi. Mama, wewe ndaguhaye gasopo. Nze numve usamenetse n'umutwe. N'amajambo menshi fise kuvuga. Je na wewe tuzosubira birangaha twese, sivyo? Bazohamba abantu babiri, badamvye babiri bahambe batatu. Wewe uzogira iki? Okay, reka ivyo tubireke. Uvuze ati ntacyo nzokora, ndazi yuko nokwicira neza. La, murashobora kugira ububi bwose nisazi guruka mu kirere mu Kayironga. Oya, je ntabyo ngiye kukwemera vrema. Ntabyo ngiye kukwemerera. Ngiye kweka ko nanje nisazi iguruka mu kirere. Nanje noyica. Hanyuma rero murabona neza ko uyu musozi we wajyabanka yuko hari ingorane nyinshi kandi ingorane murazizi sizindi murazi neza yuko twebwe tuguma tubona imfu izo mfu tukaronka imfu z'abana babahungu naje umuhungu w'iwanje Axel murazi yuko aheruka kukwitaba Imana aheruka gupfa kandi murakizi hariho nabandi bangahe imfu ziriko ziraba rero je ico mbona dufatanye turunane turashaka guhagarika ivyo bintu kuko turumva yuko hariho abantu ariko ratwononera kuri uyu mutumba wacu rero izo mfu turashaka kuzihagarika kandi ivyo ari byo byose tuzogira amatohoza kuko turumva yuko harimo umugakecuru kabifisemo uruhara kandi ako gakecuru bakita Karasira mwese murakazi ariko rero no kugenda buke jewe ndabemereye yuko umukecuru uzomuhagarika ko izimvu nizoguma zibandanya ndabarahiriye Imana yo muri uwo mukecuru arateye kuje ngaha nukuvuga ko nta kintu na kimwe nta mana tuzomuhekana kandi murabona neza yuko tutamuhagurukiye nta na kimwe cyofa caragizene carateye imbere twovyara ari imfu gusa kandi murabizi aho rero tugiye kugirane tugiye kumuhagarika twese turunani rumwe.
Sampai ini bisa enggak harus apa? Kok mau ada apa? Sabe kok bukan aja ke. Ini. Oh, bashitse. Bashitse mutse. Ashi mutevye gato cyane. Arogi. Naringiye ariko cyane. No, anteza ko ari kwaranyereza. Ibintu twicane nka boss. Ko ari kwaranyereza. Cyane hari yari ka boss bano bashaka nabo. Cyane nga harangi. Okay. Rero ico nabatumiye ko hajya wewe witwa Davidenko. Ari mwe nabatuye ndabizi. Kandi nabatoye nzi neza ko muzomvorera ndi kandi muzokora ikintu kizima. Yakunze. Kuko abantu bose nariyumviriye ndiyumvira gibere mugabo mbona mwebwe ni mubishoboye. Ibindi ni mwe murazi ko aha kuri mutumba wacu hari ngorane. Kandi ngorane se bayigumiza uko. Nashimye no kubikora ko rero. No kuvuga ko icambere. Urabona ujya umukobwa wa Karasira. Ujya rero kamikazi. Kukubera nta kuntu twoshikira ibyo Karasira akora tudaciye kurinde kujya mukobwa wiwe. Rero dire ngoma ndagusabe wewe Davidenko Abyoma mutana. dire nyamukuru wewe Davidenko bakunkorera nuko urabujya mukobwa kamikazi Amabana cyane. wewe utegereza kumwiyegereza ukamwiyegereza kugira ugume umenya amasekre amabanga yiwe cyane cyerekanye muri ryo rugo rwande rwa Karasira rwanye nawe umwiyegereze cyane ku buryo apana kumwiyegereza uko umwiyegereza nk'ukuri umuntu uri kuramu umukunda umuntu uri ko nyene uramuresha wumva yuko umukeneye unamuhana imigambi yuko nukumutwara umutwara ku buryo rero niho uzomenya neza inkuru nimvaho umenye neza ukuntu nyina wiwe ngene yica abantu kuko mumaze gukundana bizokora guca ubimenya neza kuko urabona kuri mutumba turatagaza cyane urabona bahungu twarangiye ujya muhungu wanje urabona kabisa ujya mu yaramba banje rwose nico gituma ndiko ndagira ingufu wowe urabe uburyo bwose bushoboka urabe uburyo bushoboka bwose jewe ico munkorera nkabona kitagishitseko ukuri nzokira nzobemerera mwe muzokibona muzoronye impembo nziza cyane hanyuma nawe arine ico ndagusabye ico ndagutumye wewe ugende urabe uburyo bwose kuko umukobwa ku mukobwa biroroshe umwikundishe mukundane kujya ku mukobwa n'umukobwa nyine w'umugenzi wiwe kugira tumenye neza ingene umuntu yoshika neza kuri source ku muzi tumenye neza ingene ujya mu kecuru aroga biragoye kubera ntushaka kuza kuvana iyo muntu uragiye ngo muramufashe ngo mugezemu ugambire hambere ni ugukoresha ubwenge umuntu ni ugukoresha ubwenge nicyo bituma ndiko ndabategura kugira dukoreshe ubwenge ubwambere na mbere tumenye eske ujya mu kecuru ni umurozi koko niwe ariko aratumbarira abantu arine rero ico ndagutumye sikindi genzura ujya mu kwa kamikazi rero wera kuri no saha muba abagenzi umwiyegereze nico uzokena na muzoba mugomba ko nkakafana je uzombarira amahera zovi wanje ku buryo umuronka bitagoranye bibintu vyoroshe bose David ngo tumvikana ari nako ndiko nabukurikira mutse apana kugenda kuzana ibintu by'ububonobono kuko nta bintu by'ububonobono birimo ico dukora turakizi ikintu cyose tugomba kugenda gukora ikintu ku ntambwe noneho wadutumye ko tubizeye igituma nabatumye ko rero nabaravye ndavuga ivyo ari byo byose mwebwe
ndabatumye ndazi neza yuko icyo kibazo gikora. Amarero mutama. Urabona ko akazi duhaye sakazi koroshe. Wero yuko ujya mu kecuru Karasira. Tuhushije gato tugashipota. Kurya umukobwa we nkaje ndumuhungu. Sasa nicyo gituma nabatoye. Ushobora gukarirwa cyane rwose. Kimwe nkubwiye mutama. Jewe ndemereje ndabikora kandi amaze kwemera igiri mugabo nuko. Ikashi si kibazo. Ikashi si kibazo. Jewe hanyuma ndawuhekenye ndawumire. Ikashi si kibazo. Ikintu je natumye ndabahagurutsa mwebwe. Nuko niteguye. Sawa. Nuko niteguye. Ariko ubu rero muri no mwanya nuko naringiye ku kazi. Ukuvuga ko aho ubwo mvuga ku kazi rero ndaza guca kuri bank. Hanyuma mwebwe ndabaye avance yayo. Kandi narakubariye kazi tugiye gatangiye. Ndabaye avance yayo. Narakubariye yuko sinshaka ibintu byo kugenda ubari umuntu wari we wese wango naka yaradwaye idire mu kibambiro yaradwaye idire Ntame byo ntibiri. Mwebwe genda twizeye kandi jewe ndabahamagaye kubera ko dushaka gusukura uyu mutumba wacu. Dushaka gusukura umutumba wacu tumenye ko izimfu ziterezwa guhagarara. Ni kuneza ikintu ndakigira kuneza y'abandi bose bakuru umutumba wacu. Nuko no. Nukuvuga ko rero ibintu bya avance ntibigora. Ari kuko mbego wewe si uri. Usi wa mukobwa kamikazi bambwiye. Reka ndamuhamagaye nivugishe ko nazimiye. Nagenda kwibarize gato hari umuntu ndiko ndarondera hano hantu. Reka ndabona ko asa n'umuntu yazimiye. Yitwande. Yitwa izina ryiwe ni umumama ameze nk'uwubyibushye muremure. Yitwande. Yitwa Kamariza. Nimba yitwa ndi izina ryiwe se gusa afise umwana umumenga yoba yitwa Kamariza. Okay, kumubandanya imbere gatonya ari urupango ruri ukupembeni. Hariya mbona. Hariya ni yaba. Tudodora ni hapa. Sawa murakoze. Muragize neza. Byose biratunganye ko ndakubonye. Ntubona wewe wagakecuru wewe. Shawarishe beshi ariko mwene wacu uramugwako. Ubuntu bw'ubusore bw'ubu sinzi ukuntu bwabaye. Unsaza mu rugo wanje kurikira. Ndakubwiye uramugwako sivyo bya bintu umunsi nari ndagukurikiye. Sha waragize amahirwe. Yo. Wewe. Nagasozi kose karananiwe. Ukure he ndakurahiye. Ndakurahiye uramusumako. Wewe uri icyo? Umwaka je ntumwirana ntuntorana n'igimbwa ntagitora. Ndakurahiye. Umwaka wi. Wewe ubusore bw'umukobwa buza bwigenza ku muntu. Ubusoreze. Uzongira ntewe. Wala nanzo mbwire mwene wacu wamusize. Yo. Wamusize mwene wacu. Wewe. Ndakubwiye warishe beshi uyu mwaka wahuye na gitifu. Wewe. Jewe. Akariro gaje. Wewe. Ndakurahiye. Agasozi kose karananiwe kuri jewe. Jewe ni jewe ushaka wewe. None wewe jewe ntato. Wonkoze kiwe. Uraje. Jewe Karasira. Rindi anda kurasa niyo narasha abandi kama. Ndakubwiye wararasha abandi iwanje urihenda. Jewe ukaza mu uragenda ubase jewe banyita gitifu. Jewe Karasira. Gitifu. Jewe Karasira. Urankoze mu mutwe jewe Karasira. Urubahutse. Niwamara ukwezi uzocungaye.
niwe umuteguri kurudanye ha sako chicken uri mbona muno mwanya twakora mbeza ndakubwire wewe kubera yuko mumaze guhura n'ijyambere reka tugende byo hanyuma bwire nyene ko byagushikira kuzimurura mubwire ko ari umwana mwiza mene nk'ubushimira muri mayi sawa cyo nanje mbonekwaho cyo nanje aho nyene ndamusa mwirondoro wiwe bikunzanye ndamuhu wanje ubwo manyo ni diri nziza reka tumwege hariya yicaye tugende tumushikire umve habari zingene zimeze Okay, amakuru y'imisi none ni meza ese wowe ukenyewe ndakekeranya gusa sindabika neza niyo kwa ndabona ko aryohaye n'irya mbere wo uravura ndiko ndakuranga ndabona ko umenga yamutuze gusa sindavyibuka neza okay ndabitahura gusa je sinibagira umuntu yangiriye neza ndi wa mukobwa wigera kuzimurira ca gihe igenda kubajije wa mu mama sinzi kuvyibuka abo ndavyibutse umunsi duriye hariya hirya wowe wambaye ipantaro yego okay ni wewe cyane wahindutse vrema ahubwo wewe warakuze ko yagiye kuba waranzimuruye ana ko hari nazimye ni wa mukobwa wambara ko yakuzimura ni n'umwana mwiza vrema ndumva nifuza kumushimira cyane cyo umusiste wanje yarabimbaye numva biranezeje rwose cyane avuga ati kweri nifuza ko nohura n'uno muntu burya sinzi ngene ubunye bana ko twari hajya burya sinore watubonye turakubona okay muravukana n'uwo uni brother wa cyane nziza sana anako turi n'abanware twebwe ndabibona ya vrema bavuze mu kirundi hiko inka zirabura arizo ziryosha amata biravana rero none rero meze gutira amakuru y'iminsi twe turashima mu rugo mumeze neza yego turashima ndabibona ko n'ubunini bwakurenze nawe vrema aya sister ubona ndakuruta aruzi urinda mwiza cyane kuba ndumva nicyo kintu cyo nyine ndaguma ndakora merci frère merci ama none mukobwa tukibaretse ikintu gitonya cyane sinzi ko bari bibiri cyangwa ari byiza ya vrema mwashimye ko twicarana mwashimye ko tuganira kandi vrema aje biranezeye kwanza tukidondorana amajambo make umuntu basakamenya ubundi akamenya izina zo zaramuhamagara ati yitwa runaka je ku bwanje nitwa Devjenko sinzi nama cyitwa kamikazi kazina keza cyane kwe nanje ntwariye nini
Sazina tuzaciza vrema. hama no gusa nawe izina ryawe murasa cyane Wow. wari kisari yabanje yavyitonde Grand merci. hama no kuri rero jewe ntarandiriye mu majambo make iciza je nshaka no kuri abagenzi kandi abagenzi b'ukuri pana abagenzi b'amanyanga usanga urumva iri jewe no kuri nambo binyemerera kweri jewe no kuri umubwo bugenzi hamwe n'inamba yawe ya phone kwe nanyara gwe gwanje tugiranira ubugenzi umva ko wakora iciza gikomeye cyane sister wanje no kuri je byaranezere mu mutima ndavuga ati sister uwo mukobwa wabonye yarametse gute akumbare yanomba ati je no kuri bisamaziko yo kukubona kandi yanakubonye je bimbereye byiza cyane rero mukuru rabe kweri je no bako byogenda neza ama none kamikazi muba majahe ku mutumba yuhe ngaha cyo misanzwe mba ku mutumba wa Jabanga namwe mubahe Je nfatira abana vrema. ko muri umubanye Yego. twaze ukuramo Ewe je mba mujyabanka mwaho vrema niho ntuye niho barira neza reka utansobanuriye ku buryo uvuga nambari nka mama wawe je papa wawe ukavuga izina rye birashika nka ndamumenya gusa mba mujyabanka mwabo niwahashika ntuzore kutavuga ko bakamikazi nihe. Vrema je baranzi sana. umva ndashobora kuvuga kamikazi kuko usanga ari bakamikazi beshi afise no kuvuga n'izina rya mama wawe cyane papa wawe umuntu bishitse bakatwereka kamikazi atariwe Ama vrema muje mugashika mujyabanka mwabo kabaza ko bakamikazi nihe. Kwa ndisubiye ko atandi kamikazi yahari uko kana noho urumva turi n'ababanye tuzokubura kwe oya bro tuzoja kumuronda nawe gatetse uno mwana w'umutima mwiza kwe kandi uwo mutima uzowamana birangyoheye kwa seko yawe kweri jewe bana yamaze kunyinjira vrema muranyetereye kwa muje mukansanga tukasangira agafanza. gitefu mbare ibyo wampamagariye ngaha mutama Umviriza rero Davidenko kugeza kuri ino saha namaze gufata ingingo nyabakiga mutama ingingo nafashe niyo guhagarika Karasira wewe Karasira umwaka ni ngombwa umviriza nakubwire wewe gitifu wewe genda buhora akariro gake nafire mutama abantu nkunda kubabarira Karasira umuhagarika wewe jewe ndakurahiye cyangwe si Karasira umwe nyina wa kamikazi waye ukwezi kumwe yaba nyina wa kamikazi yaba nyina wa mwami umviriza nakubwire ndamuhagarika ujya naha ku mutumba wose urana mu mutumba wose ujya ntako bacakoze banananiwe we nka gitifu wewe wiyumvire ko ujye umuhagarika wewe oye kesha mbare uburyo ugiye kumuhagarika Davidenko nimba abandi barananiwe ariko umenye ko gitifu je ntarimo urakaze guhera ino saha je ugenda uharura iminota n'amasaha n'imisi ariko ndaguhaye ukwezi kutarenga kuza Karasira je nzo bandamukuye mu nzira icyabona naya mabuye n'ibitiro mbere umbeza rero mujama wanje ndakubwira ndaguhanura genda bukebuke shaho nimushaka uzokora ikintu nejeje bone ntuze ujane ibintu hejuru ngurumva ngo jewe kwango bisaba ngo nje mbunye ndagukuramo ngubwo nyene genda bukebuke manze wiga umuntu mu mutwe wikontrole neza ubwenge bwawe bushire ku gihe urebe ko udashika kwihangiro ryawe shaka navyo siryo hangiro yo uvuga niri mbe umuntu ariko arakubwira ati wewe banze wiyumvire kwanza umuntu manzo mwiga ubona aho umuca oya none gutambarira ukongera mu mushire hasi wewe mbiriza jewe Karasira anze kumuha inshurize zingahe gashi zibiri ariko ndagurahiye iya gatatu nzomuhusha ndamuhusha dusoma izina giwaye genda bukebuke wa muhungu nubu nimba buburozi agenda shire ko nubu genda bukebuke urabe gitifu ko hari cyaba emwe jewe ndi ngaho ujyane wa mugonda wewe sawa n'abafise ingufu bushobozi n'amahera n'imbaraga barananiwe nkeswe wewe muga ntacyo ariko imbaraga za gitifu ndizari bwinjiremo sha gerageza umviriza gerageza arishe beshi ariko umwaka yagiye yashika ku ahabwo uraraba neza ntubigiremo nawe byagute cyangwa vyakunda ntegerezwa guhorera mwene wacu yarishe beshi ariko kuri mwene wacu yahagaze mu kumuhorera ntibaca bagenda birukanga cyane shaho aha kuno mutumba urazana amaze gupfa ko ari beshi cyane cyane abana b'abahungu
kumva beneze genda buke buke rumanze wiga umuti wa byose umuce mu mizi uzungurukura bingene ushaka kumushikira bikoroheye napana guhubuka gitifu wewe uracari muto wewe genda buhoro rabyo ahubwo rero ntugende cyane ahubwo rero icyo ndagusabye ibituvuganye nawe intorombokera so muhanga mbirizi ibituvuganye nawe bibanga sawa nawe ukazuragenda sinze kubwira icyo nkora nsanga byantanze imbere kubonye bose ugenda ngo urumva ngo jewe karasira ngo bisaba ngo ndamwice wewe ndamugenze koya sikujya bagenda genda buhoro nyene umenye ati jewe ciye mu nziriye nima nshiburyo nima nshibubanfu ndagenda reka njane nivyo uvuga wewe ari nkawe wari kubigenza gute nakubwiye ko umuntu umanza ukamwiga ukinjira mu mizi yiwe ukamenya ukuntu abayeho uravyumva ukamenya ukungene ibyo bintu byose bijya bikorwa byose abikora sibyo ati mu mizi mu minone n'igiti uzora bigiti urabona nk'igiti nka kijya kugira cyumu uzogenda uzurakata imizi munsi bakuru yanyu arinde ko ari warapoteye wewe oya jewe ntari ahubwo jewe kubera akazi kenshi simboneka nguma mu buzi. Okay Davidenko, yes akazi kageze cyembona umenga mwarahomirije gose sinzi riki ibintu bishaka iyo bitanguwe bishaka umuvuduko kugira turabe nyene ujya mu kecuru twamukora mu nzira namba ku karibu kubera bishobora kwemera ibintu kubiguma kuki urumva sinzira akazi aho kageze wewe wategeza kumbari cyane cyane wewe hamamtsehe akazi no kuri tuba turagakora kandi urabona kajya akazi waduhaye havugira ngo nakazi koroshe kuko urabona ujya mu kecuru karasira harakaze cyane dupfuye kugenda duhubuka twahasigana gatwe kandi ni kuvuga yuko hajya bugi giti kugira ngo cume gihera ku mizi kagenda utemagura umuzo mwumbu jewe wica nakwijeje gusa wewe ihamahoro n'umutekano ngira icizere je ndazinzo gukora tebeje n'udazomara turiko turateba amara abantu turiko turateba jewe ndiko ndakora buga ndiko ndamwinjiramo bukebe kurazi nta guhitira umuntu abadika kuko nyene ngo wahita kubita kubwo nyene none mwaragira ni mawasiri hano na wa mukobwa wiwe ya turiko turavugana nyene ndamwimenyereza buke kurazi nta witira ubwo nyene. Okay reka tubaze nani Arine wewe ugejeje hehe kuko wewe ni wo mukobwa wategerezwa kumwegera cyane ata bintu byo gutinya ata byo kugirane kuko umukobwa ku mukobwa biroroshe umuhungu wewe hariho ama negotiation abanza gutangura ibiki nibiki ngo ku mukobwa biroroshe ku mukobwa we bigeze hiye reka dushaka tunyarutse ibintu kuko urabona ko ibintu biriko biraba birebire oya mutama je ndumva ivyumenga nta makenga aho bigira ko kandi ntubigire ko n'ubwoba je ndizeye neza ejo nzomuraba kuko ujya mukobwa nakari umuntu agoye kubona ugomba mbare rero kuva ntangura kukubarira ndabahijya mission yuko mutarabonana oya twarabonanye mugabo azi yuko intanga igoye nawe usanzwe naco muravugana basi wumve yuko kumwiyegereza buke naratanguye muga nkeneye aho nzoca nshika bonde kuganda mushikire okay kugira ibintu bigende neza bandaniriza aho nyene rero je ndabibona we ntugire ikibazo ndaze mu misi mike ibintu bizavyagenze byukuri ntiyoguma yica abantu turorera tukini kumenya ukuri tumenye umuco nyambara ivyo genzura neza tumenye yuko ari byo hakikisha nze nukuri hakikisha kabisa tubone yuko ari byo hanyuma umuntu agikorere ingufu zozo ntavugira ngo ntizirimwo ingufu turiko turazikoresha ku rugero uri hejuru cyane kandi inoti iwanyu ni nukuza ndaja muhiri wabo kenshi nja kumuramutsa ndamwereka ko ndamwitayeho ndamwereke ko ndi inshuti yiwe ya hafi naho ntazomfise umwanya kuri phone nkabikora nkamwandikira kugira abone yuko ndi umugenzi nawe angirira icizere kugira ivyo shaka nawe azobinshikiriza uko atacizere yarangira umva ko ataco yoba kimbwira aba no kumwegera bukebuke aho ni sawa ariko rero ikintu ca mbere ngoma ndabihanikiriza mutavanga idiri mudashiramo abandi bantu wesha sione ko bwakarasira
nari inyama nyinshi izamwe nyine wacu wo muraziruka umwaka mama wawe rero uwo mwaka nzomukataguza imipanga sidakubesha umubwire si bya bindi yamenye barya inyama z'abandi uwo mwaka basha genda umubwire mama wawe uzumubwire igitifu kandi uwundi muntu Ikibazo nyabakishe kandi uri kumwe nanjye Sheri kuba ndi kumwe nawe nta kibazo vraiment giteye mugabo Sheri ubwoba urabwira utukuntu ubwoba ndumva nzabona Sheri bigenze gute umwana nkawe niba wewe gusa nakubeshya ikindi kintu kigora bitugenda rwose ariko rero mfise ubwoba ko bamfise isura muga ntucyubabara kuvuga rero jewe bivanye n'amajambo nguma numva mama wawe azohava nica nk'ibyo je mfise ubwoba bw'icyo nyene mvuga ati none aho nanjye nzohava mfira kandi ndashaka gutwara none ngo nce mfanara gutwara nkiri mu rukundo gusa Sheri mve nkubwire ikintu kimwe gusa Sheri icara utekereze tujye mu rukundo ataguhengama Sheri je nzokurinda nzokora ibishoboka byose ariko urukundo rwacu rubandanye Sheri uzondera gushika ku muhero w'isi ushaka kuvuga yuko aricyo bizi ndakubwira ikintu kimwe uraza bisi ntibanezerwa babonye abantu bakundana bazi ko abantu batanezerwa babonye umuntu ari kumwe naka bako baratwenga bako baraganira bazi ko ibyo bitanezera niyo mpamvu bijya n'ububeshi biriya n'ubunyoma sawa je gusa icyo nakubwiye ongera nkagukunda onye ndagukunze ntarana Sheri na brage ngahiye Sheri nyambe vy'abantu baba bavuga yo barukurisha ndakubwiye genzo nzokwitangira nanje nakwemerera Yeah, one Nix. We from Gabida Respect. Biratey record. Burya mu rukundo rukwiye rutuma numva kusosa. Everything in my life abandi nkababona nk'ubusa. I say I love you in your country na numwe musa. Stay in love with my baby ube mama w'abantu mbyarira amahasa. Benshi bavuga ngo turasa wakibaza mu twana twuduhasa. Oya n'urukundo rutuma jiwe nawe dususa. Ni santima zituma jiwe nawe dususa. Jinu Isiraeli na uri Musa. Abandi banyegereye bakambaba nkisusa. Ariko we urasosa. Urasosera. 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 Yesu kunu wikundi
nkwirahira turi kumwe ntiwigera undambira ese ukuntu nkwiratira mu muryango hose turakwishimira when I kiss you baby uransosera when I touch you baby uransosera unira mwenye uransosera mbalira ndica umuntu ugenda mu Oya,